Shalom, shalom, shengero ry'Imana, bakristo mwese, abana b'Imana mwese, inshuti z'umusaraba, ndabaramukije mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, ndabahaye ikaze kuri uyu musozi w'Imana, aho tuza gushobora gusenga twese tuje imbere z'Imana, tugasenga uhoraho kandi tugaca bugufi imbere ziwe kuri uyu musozi w'Imana. Rero imbere ya byose muri kugusenga mpaye ikaze mwene data umukristo wese kugira ngo dusenge uhoraho kuri uyu musozi. Maze rero kuri uyu musozi tugiye gufatikanya amajambo y'Imana aboneka muri Yesaya igihimba ca 25, maze dusome ku murongo wa 6. Haravuga ngo, kandi kuri uyu musozi uhoraho nyene ingabo azohategurira amahanga yose amazimano y'inyama zinuze, amazimano ya vino y'umukaka, inyama zinuze zuzuye imisokoro na vino y'umukaka imiminye neza. Haleluya! Kuri uyu musozi niho azoherengetereza icitwikiro c'ukugandara catwikiriye amoko yose, n'icitwikiro gitwikiriye amahanga yose. Mwene data, kaze kuri uyu musozi w'Imana kugira ngo tuharonkere amazimano, tuharonkere mpwemu yera. Iyi vino bariko baratubwira ubushobozi bwa mpwemu yera. Yesu Kristo yaravuze ngo muzohabwa ubushobozi, mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ndetse ni Yudaya ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Rero mwene data, nta hantu na hamwe himiriwe. Umuntu yamaze kuzura ubushobozi bwa mpwemu yera arashobora kumena no gusanzaza, akamena imishike, akamena ibitari byakigeze vyubahukwa, akavyubahuka, akabisenya, akabisanzaza. Nawe mwene data, ndagira ngo kuri uyu musozi tuharonkere ubushobozi, tuharongere inkomezi. Ndagira ngo wambare inkomezi z'ubushobozi bwa mpwemu yera. Ubu bushobozi turongera kuri uyu musozi nibwo nkurarikiye kugira ngo mwene data wongere kwambara inkomezi kuri uyu musozi. Aya majambo y'inkomezi tuza guhabwa hano kuri uwo musozi, turabona yuko Imana yiteguye kuduha kugira ubushobozi bwo kubaka no guteragira, gusenya no gutongora. Ndagira ngo nkubwire ico turi buronkere kuri uwo musozi. Raba Yeremiya igihimba ca mbere, maze dusome ku murongo w'10. Haravuga ngo, raba uyu munsi ngushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu by'abami bwo kurandura. Imana yacu iduhaye ubushobozi bwo kurandura no gusangangura. Imana yacu iraguha ubushobozi bwo gusangangura kuri uno musozi, no guhonya no gukomvomvora, no kubaka no guteragira. Mwene data, amajambo y'Imana ariko aratubwira ngo, raba uyu munsi ngushizeho kugira ubushobozi ku mahanga no ku bihugu vy'abami bwo kurandura no gusangangura, guhonya no gukomvomvora, no kubaka no guteragira. Mwene data, uhawe ubushobozi kuri uno munsi, witegure guhabwa ubushobozi kuri uyu musozi. Ubushobozi bwo kubaka n'ubwo gusangangura, gusenyura imisozi, nubwo kubaka, nubwo guteragira, kugira ngo abantu bakizwe, kugira ngo abantu bihane, kugira ngo abantu bezwe. Mwene data, aho birashakirwa yuko twuzuzwa ubushobozi bwo muri mpwemu. Kuri uno musozi mwibuke yuko abigishwa igihe barorera ukuza kwa mpwemu yera baciye baduga mu nzu yo hejuru, bamara mw'irya misi barorereye isezerano. Mwene data, ni kuri uya musozi umaze kuduga nawe uca uhabwa ubushobozi bwo gusangangura no kubaka ndetse no gusenya n'ubwo guhonya mu izina rya Yesu. Yesu Kristo yaravuze ati muzohabwa ubushobozi, mpwemu yera niyamara kubazako. Ayo majambo tuyasoma mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa igihimba ca mbere umurongo w'8. Yesu Kristo aravuga ngo, ariko muzohabwa ubushobozi, mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya hose ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Mwene data, ndakuraritse kuri uno musozi
kugira ngo tuharonkere inkomezi, tuhambikirwe ububasha, tuhambikirwe umunaguro. Birashakirwa yuko twinjira mu kwezwa, birashakirwa yuko twinjira mu gutunganywa. Ndagira ngo nsengere umuntu wese yipfuza ubushobozi bwa mpwemu yera, yipfuza kunaguka, yipfuza kuhabonera ibyiza kuri uno musozi, yuzura ubushobozi kugira ngo abashe kurwanya imyuka mibi, abashe gusenya ibintu byose byaje kumwizingira ko mu izina rya Yesu. Rero mwene data aho uri hose upfukame maze wongere guca bugufi imbere z'Imana. Nuko rero tujye gusenga kugira ngo duhamagare Imana kuri uyu musozi, maze Imana yongere kubana n'abantu bayo, Imana yongere kubana ubwoko bwayo, Imana yiteguye kutuzanira amazimano ndetse n'ubushobozi ndetse no guhagarara mu nkomezi. Imbere ya byose tugiye kubanza guhamagara amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo atwoze, atwuhagire, hanyuma dushe twinjira muri ubwo bushobozi. Nuko rero dusenga Imana. Haleluya. Data wa twese mwami ugororoka, ni wowe Mana, ndagushimiye ndagukengurukiye mwami. Muri kano kanya data buja wera, nciye bugufi imbere zawe, ndasabye guhumanurwa, ndasabye kozwa. Amaraso yawe Yesu Kristo anyuhagire, amaraso yawe mwamanyeze antunganye, maze nongere kubicare mu gisha, nongere gutungana, nongere kwezwa. Ndasaba amaraso yawe anyeze kuri uno musozi mwami wanje Yesu, unyuhagire mu birenge, unyuhagire ndetse no mu mutwe, ndetse no mu rutwariro, ndetse no mu goro gw'ikirenge, unyuhagire umubiri wanje wose. Amaraso yawe anyoze data buja, ndemeye, ndakiriye kuhagirwa, ndakiriye kozwa, ndakiriye mwami kubabarirwa ibyaha byanje byose. Ndaje kuri wowe kugira ngo uri unyuhagira mwami. Urakoze mwami kubikoze, ndabigushimiye data buja wera. Haleluya. Urakoze mwami. Muri kano kanya ndasabye bwa bushobozi bumwe wasezerana abigishwa, waravuze ijambo rivuga riti muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabaza ko muzobibyabona byo kunshingira intara Yerusalemu ni Yudaya. Ndongeye gusubira gusengera uyu muntu asukwe mu mwuka wera, mpwemu yera kubemwo, akuboneke ko, akugendeshe, agukoreshe, akuvugishe, akwereke, uhishurirwe. Hari ingabire zafuriwe nizifurugwe, ivyamwa amafuruwi niyongere gutotahara. Hari abantu benshi bakeneye kunaguka, naguka niwongere kuba umurima uteragiwe, uvomerewe, ubagariwe mu izina rya Yesu. Yesu akugirire neza, maze umere nk'indimiro ivomerewe, ikwegeye mu mwuzi, maze wongere kubicari mu gisha. Haleluya. Urakoze mwami. Ndasengeye mwami Yesu jarde kugira ngo uyu muntu mwami akubera umurima mwiza, umurima uteragiwe kandi umeze neza. Yesu urakoze kubikoze mwami. Ndasengeye abera bawe muri kano kanya, nje hano gusengera umukristo wese, umuntu wese ari muri gurupe b'amaso, umuha ubushobozi bwo mu kurya n'ubwo kubamfu, ubushobozi bwo kubaka ibintu byari byose byubatswe n'Imana, abishigikire mwami Yesu. Vyo nubwo gusenyura ibintu byose bitubatswe n'Imana, ibintu byose abadayimoni bubatse bisenyuke mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenyuje amazu ya Shetani, ndasenyuje Babuloni, ndasenyuje, ndakomvomboye ibintu byose byubatswe n'imizimu, ibintu byose byubatswe ku ndaro. Abantu bose bafise indaro mazi wabo, ndazisenye, ndazituriye. Umuntu wese aziga ko afise umubanya akaba afise indaro haruhande yiwe, ndayitongoje, ndatongoje indaro z'abapfumu, ndatongoje indaro. Umuntu wese afise ibiheko nimubizane tubiturire, bijya biheko gende babiturire, biturirwe mu izina rya Yesu. Ndabiturije aho biri hose, bisangwe mu umuriro ugende ubitongore. Izo mpuzu zaguzwe n'abaganza ndaziturije, ndazitongoje mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi bw'Imana buraje gusenya no gusangangura ibintu byose, ibicaniro by'abayari mu izina rya Yesu. Bayari ratongotse, nebo kirateterewe mu izina rya Yesu Kristo. Ndahomva guje ibisika n'ibambasi byose ndasanganguye mu izina rya Yesu Kristo. Mwene data usangangure ibicaniro by'abayari, usangangure mu izina rya Yesu. Uteme utongore mu izina rya Yesu. Ukure ibintu byose bya shitani mu izina rya Yesu. Imigabo mibi yose ya kuzimu itongoke mu izina rya Yesu. Bayari irasenyutse, imigabo mibi y'ikuzimu irashitembagaye
mu izina rya Yesu. Imigabo mibi y'ikuzimu irasenyutse mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushima mwami, ndagukengurukiye data, uruwera 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 mwami Imana ishobora byose, nuhabwe icubahiro. Haleluya haleluya. Mwene data urarikiwe gusenga, urarikiwe guhaguruka gusenga kugira ngo dufatanirize hamwe dusenge kandi dushire amajwi hejuru, maze dusenge kugira ngo abadayimoni batongoke, abadayimoni basanganguke, kuko tuzi yuko abo tunigana atari abantu basanzwe, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza isi yo mwijima ndetse n'impwemu mbi z'ahantu ho mwijuru. None rero birashakirwa ko twambara inkomezi, birashakirwa ko twambara ububasha, ambikwa inkomezi zo mwijuru ziguhe guhagarara mu bushobozi kugira ngo twibasire imitega n'amahembe, imizimu, ibifaru mu izina rya Yesu. Tongora tongora tongora, turira 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 mu izina rya Yesu Kristo. Bya bindi byose biza guteza ingwara mu muryango w'iwanyu ndabishenye mu izina rya Yesu. Ufise ikibazo c'ingorane wama usanga hari ibitero byatewe ku muhani wawe, muri kano kanya ndabituntumuje bisohoke, biteshwe biteshwe ute, waratsinzwe nawe baje ufise wampwemu ihumanye, ndagusohoye muri uyu muntu, ndagusohoye muri uyu muntu. Sohoka 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 mu izina rya Yesu. Tongoka tongoka, hunga 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 ubushobozi bw'Imana. Genda genda urya muntu agwaye amaze imyaka myinshi mwami ari ku musego, urya mutamakazi ndamushize mu biganza, ibiganza byawe Yesu. Mugendere umurambike ku kiganza, maze umubwira ati byuka, kanguka, haguruka, maze wongere gukomera amashimana, usimbe utambutarike, ririmbira Imana indirimbo z'amashimwe. Oh, kuko Yesu arakugendeye, Yesu n'umutabazi, Yesu akora ibikomeye. Mwami ndakweretse urya musara amaze imyaka yarazimiye ubwenge, atangura gucika nk'umwana muto kandi yarakuze. Ndamusengeye, ndamusabiye gukira, ndamusabiye kubahoka, hajya ahantu hari avyuke, yongere kugira ubwenge, yongere kuzanzamuka. Vyuka ikangure wowe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Mwami ndasengeye mwami, hajya ahantu haba bijya bintu byamuteye byongere gusohoka, bitunumuke, bigende mu izina rya Yesu. Ndirukanye imiyaga mibi, ndirukanye abadayimoni, ndirukanye imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana yacu data, ndagushimiye. Ndasengeye abantu abakristo bagabanukiye mu kwizera, batakigendana ukwizera nk'uko byari bisanzwe. Ndabasabiye kugira ngo bambikwe inkomezi, bambikwe ububasha, bagendane ukwizera, bagendane inkomezi mu Kristo. Hagarara ushikamye, mukozi w'Imana ni wambara ukugororoka, ni wakira ubushobozi, ubushobozi bwa mpwemu yera. Ijambo ry'Imana riradusezeranira yuko umuntu wese afise ubushobozi bwa mpwemu yera atangura kunesha icaha, atangura kunesha ikibi. Nta busambanyi busira kumutera, nta vyipfuzo by'umubiri bisira kumugendera, kubera ko yuzuye mpwemu. Ni wakira ubushobozi bwa mpwemu yera, ni wakira inkomezi za mpwemu. Yesu ari kumwe nawe, Yesu aragukunda. Datugororoka mwami w'abami, ndagushimiye, ndakengurutse muvyeyi, muzigamye, umutabazi. Ndasengeye abakozi bawe, ndasengeye abavuga butumwa, ndasengeye abana b'Imana, abaririmbyi. Mwami ndasengeye n'uyu muntu yagerageje kugira ngo atsinde icaha bikanka, ndamusengeye, ndamusabira inkomezi kugira ngo ahagarare, ahaguruke, aneshe, atsinde, atongore imiyaga mibi, atongora abaganza n'amahembe, atongora ibitega mu izina rya Yesu. Yirukana ubusambanyi, ubusambanyi butongore, bya bindi mwami byuko shaka kwikinisha mwami ndabisenye, ndabitembagaje, ndabiranduje mu izina rya Yesu. Ndafashe mpiri abasoda bikuzimu, ndafashe mpiri abasoda ba wa mwansi mu izina rya Yesu, batogira ububasha mu izina rya Yesu. Yesu ndasengeye abera, ndabasabiye ubushobozi bwa mpwemu, ndabasabiye umunaguro, ndabasabiye kuvugutirwa, ndabasabiye kwibera mu bushobozi bwawe, ndabasabiye guhagarara mu nkomezi, ndabasabiye gushikama no kuramiriza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Maze dusenge, dusaba ukwizera mu bantu. Ukwizera kwaragabanutse, abantu ntibakigenda ukwizera, kwa kwizera kumwe kwa Aburahamu. Imana amaze kuyizera yabimuharuye ko nk'ukugororoka. None rero birashakirwa yuko nawe wizera, nanje nizera. Abakristo, umuntu wese arakwiye kwizera, akizera ko Imana ikora ibitangaza. Nta na kimwe umuntu asenga Imana itishura. Imana nubwo yoteba, ariko amaherezo izogikora,
kuko Yesu yavuze ngo iyo musenga musenge mwizeye kuko Imana ibikora. Haleluya. None rero reka tuje imbere z'Imana dusaba Imana twongereze ukwizera. Mwami wanje Yesu Kristo, data wa twese ushobora byose, waravuze uti nimwagira ukwizera kungana na kabuto ka sinapi, mushobora kubwira umusozi uri imbere zanyu ati wa musozi we shinguka maze wimuke ugende utabwe hariya, kandi kubwo kwizera uwo musozi uzobumvira. None muri kano kanya ndagusabye twongereze kwizera, wongereze kwizera abakozi bawe, wongereze kwizera uyu mukenyezi umwongereze kwizera, maze yambara ukwizera bitume ashobora kubwira umusozi uri imbere yiwe kugira ngo umuve imbere, maze uwo musozi wimuke ugende umuve imbere mu izina rya Yesu, kugira ngo uyu mukenyezi yidegembye, kugira ngo umukenyezi aronke amahoro, kugira ngo uyu mukenyezi ahagarare mu bushobozi bwawe. Ndagushimiye Mwami, gendera Mwami uyu mugabo arakeneye gutabagwa, araboshwe, arakubakubwe, yarazingamitswe, yarabujijwe kuramiriza bitewe n'iyi mpwemu mbi. Ndayituntumuje mu izina rya Yesu, mu izina ry'ubushobozi, mu izina rya Yesu. Wewe mugabo hagararana mu kwizera, gendera mu nkomezi, wuzura ububasha bw'Imana. Yesu ari kumwe nawe. Haleluya. Urakoze Mwami w'abami, ndasabye ubushobozi, ndasabye kwizera. Abantu benshi barakeneye kwizera, abantu benshi barakeneye guhagarara mu kwizera. Ndasengeye Mwami Yesu Kristo, uwera ugira neza. Ndasabiye Mwami uru rugo rwabubatse bubakanye bakaba bari mu bibazo, bakaba Mwami baragendewe n'umugwanizi, aho umugwanizi aje haca haza imishwano, hakaza amatati n'ibihari. Ndahagaritse umudayimoni w'ibihari, ndahagaritse umudayimoni w'ishari, ndahagaritse umudayimoni w'inzigo, ndahagaritse umudayimoni w'ibibazo bituma Mwami abantu bagenda batumvikana mu rugo. Ndugaje mu izina rya Yesu, ndasanganguje abadayimoni bateze gutumvikana mu rugo. Ndasengeye umugabo n'umugore bubake rugome, bagume hamwe, bubake bashize hamwe, bubake bumvikana, baganire bayaga bahuza mu izina rya Yesu. Ndasabiye ingo z'abubatse, ingo nyinshi no munsi zifise ibibazo, ziragiramiwe, usanga Mwami abantu batacumvikana, ari naco gituma abantu bakura badafise indero, kuko babuze ikibaha kurema, ikibaha kwiga, ikibaha gutahura. Mwami w'icubahiro, ndasabye nyakubahwa, abari wowe baje imbere, abari wowe bagirira neza, abari wowe babera itara, ubabera urumuri. Haleluya. Urakoze gitandara Mwami w'abami, data wa twese Mwami ugira neza. Ndasengeye kibirenge cya byose, ndagiye kumavi nsengera Mwami data buja ugwaruka. Ndasengeye umwigeme Mwami yasabye amasengesho azomuherekeza mu mwanya w'ibibazo. Data ndagusabye kugira ngo ibi bibazo bize bitungane kandi birorane, azatora ikibazo muri bijya bibazo bya leta, amashuri. Ndasengeye Mwami wanje Yesu Kristo mugira neza. Ndasabye Mwami indero y'abana, abanyeshuri, urwaruka muri kaminuza ndetse no muri segondere, hose barakeneye gutabagwa, barakeneye kugenda bafise itara n'urumuri bimurika. Ubahe kuba abakunzi ba Bibiliya, babe abakunzi b'ijambo ry'Imana, kugira ngo baze bakomeze gushingira intahe muri iki gihe ndetse no mu gihe kizoza. Ubengera inkomezi, ndasaba imbaraga gwaruka mushikame, ugwaruka muramirize, mukomeze ku ijambo ry'Imana, muri some ubudasiba, muhagarare mu nkomezi. Yesu ari kumwe namwe, Yesu araguhaye ubwenge no gutahura, kugira ngo uze umushingira intahe, uze wibuke kumukorera, uze wibuke yuko Yesu yagukunze, ntiyigeze gutetereza, ntiyigeze kumaramaza. Nawe wibuke kumushingira intahe. Haleluya. Imana ihabwe icubahiro. Data ugororoka, Mwami w'icubahiro, data buja muri kano kanya nongeye kuza imbere zawe nciye bugufi, ndongeye gusengera Mwami uyu mwigeme yiteguye kugira mariage. Ndamusabiye, ndamusengeye, ndasengeye ubukwe buze ubukwe bw'imigisha, ubukwe bw'imihezagiro. Mwami mu nteguro zose ndazanye imbere zawe ubukwe Yesu, cyo kimwe n'umusore bazogira ubukwe. Ndabasabiye imigisha, ndabasabiye imihezagiro, uzubahe data buja kubaka, bubakera Kristo, imigisha bazohabwa baze bayigendere. Haleluya. Urakoze Mwami w'icubahiro, ubahe kuba karorero keza muri generation ya none, kugira ngo Mwami data buja bazabana amahoro. Ndasengeye abajene Mwami bitegura kubaka, kugira ngo bamenye gucagura, bacagure Mwami bisunze ico mpwemu yarababariye, ntibakoresha ubwenge bwabo, ariko bakoresha ugomba kw'Imana.
data uwera ugororoka mwami wanje ndasengeye ugwaruka mwami Yesu Kristo bakure bakwizeye bagukorera ibiguhimbara mwami mu buzima bwa misi yose ndabashize mu biganza byawe ndagushimiye mwami haleluya uri wera gitandara mwami ndasengeye umuntu yarimwe arashaka kwihana ariko bikaba bitarashikunda yuko yihana ngo ameneke ngo arandure ndahagaritse icaha iki caha camwizingiriyeko uyu musore ndamusabiye ndakwinginze kugira ngo iki caha wongere kugica umutwe mw'izina rya Yesu iki caha kimwizingirako uyu mudayimoni muteze cacu ubusambanyi uyu mudayimoni ndamukase mw'izina rya Yesu nacibwe natemagugwe nahimbagurike mw'izina rya Yesu akomvomvoke kugira ngo uyu musore abashe kwihana abashe gukizwa yiyambura iki caha camuhumanije kikamuburagiza kikamubuza gusenga no kugukorera nk'uko bikwiye ndugaje n'imigabo mibi yose yakuzimu mw'izina rya Yesu mwami wanje Yesu Kristo waravuze ati kuri ubwo rutare nzohashirako ishengero kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora ndagushimiye ko mwami databuja waduhaye ububasha waravuze atembaye ububasha bwose kumwe muzihumanye nubwo kuzisenda haleluya none rero nyakubahwa muri kano kanya ndirukanye ibitero by'abadayimoni ku imihana ugasanga imihana irimo iraterwa n'ibitero biturutse mu abarozi ndabugaje mw'izina rya Yesu mu Kristo uri muri gurupe b'amaso niwambara ubushobozi akira ubushobozi bwo gushobora gutongora irya myuka mibi y'abarozi niyo bagutera bakaza biravyingwa nta na kimwe bazogukorako wubatswe mu bushobozi uri munsi y'ukuboko kwihoraho umwami wacu arakuzigamye arakurinze nico gituma abarozi atabubasha bafise nico gituma imizimu ya gisokuruza cyo bakera atabubasha bafise nico gituma babandi bamwe bakoresha ibintazi byo mwisi bya kera ntabubasha bafise haleluya uruwera mana uragororotse gitandara mwami ndasengeye umuryango abana biwe bose ndabasengeye ndabasabiye kure bakwizeye bakure buzuye imigisha mwami Yesu bakure bakumenya bagutahura ndabasengeye ndabasabira kubaha abavyeyi bagendana ukubaha no kumvira maze uru rugo rwongere kuba urugo rw'akarorero urugo rw'abakozi b'Imana Yesu wanje ndasabye kugira ngo mu mugurugi wabo bagendane ukwizera kandi bahagarare mu nkomezi ewe Yesu wanje urakoze kubikoze mwami ndasengeye ubuzima bwa Gikristo muri ubuzima bwa none muri iki gihe cacu abantu bakizwe abantu bihane abantu basenge abantu bave hasi bakwiza ubutumwa bahaguruke bagukorere bagusenge baguhimbaze haleluya uruwera mana data buja wera ndasengeye ubushobozi n'ububasha uyu muntu kugira ngo ahabwe inkomezi zo mu kurya nizo mu kubamfu asenge kandi asenge ubudasiba Yesu urakoze niwe utanga inkomezi kuba afise intege nke niwe utanga ububasha kuba akeneye ububasha ndasabye mwami kugira ngo abera bose bahabwe inkomezi abakristo bagendana ububasha mu gusenga mu kuvuga ubutumwa no mu gutazira no mu gusenga bakomeze gusengana umwete uruwera mana uragororotse gitandara nushimwe mana nushimwe Yesu ndasengeye umuntu agwaye iyi ngwara ya diabete akire mu izina rya Yesu ndasengeye umuntu agwaye ingwara y'amaso akire mu izina rya Yesu ndasengeye umuntu afise ibivyimba byongere kuvyimbuka no gukira mu izina rya Yesu Kristo wewe muntu ugwaye ushira ikiganza hubabara muri kano kanya tujya dusengera ingwara zituntumuke ndugaje ndatuntumuje ingwara zose zihunge wangwara we sohoka wangwara we hunga wowe ugwaye nusenge wowe unugwaye tabaza Yesu aguha ubushobozi bwo gukira Yesu mukize tabara kiza uyu muntu aragwaye amaze igihe kinini aragwaye ndamusabiye gukira mu izina rya Yesu umururumbo uzime maze ingwara ikire mu izina rya Yesu wowe ugwaje umuntu akaba agwaye ibihe birebire niwongere kumusengera ufatanye nanje iri sengesho uvuga ati wangwara we sohoka mu izina rya Yesu tuntumuka hunga muze dusenge mukomeze musenge mutabaze Imana yongere gukiza no kurokora no gutabara no guhembura Yesu urakoze ndagushimiye niwe wazuye Lazaro amaze iminsi ine yari yamaze kunuka ariko muri ico gihe yarasohotse mwami ndasavye mwami ndakangamiza ingwara mu izina rya Yesu zisohoke mwami Yesu ndagushima mana
gendagendera abagwaye ubakize ubatabare ubahembure mu izina rya Yesu. Ni wowe mwami, ijambo ry'Imana riratwereka ingene uhoraho yabariye Ezekiyeli ati bwira ayo magufa yumye maze uyaburire, uyabwira ati wa magufa yumye we niwumva ijambo ry'uhoraho, maze amagufa atangura guhaguruka. Mwami Yesu, ndahagurukije abantu benshi bapfuye bagadutse mu mitima, ndahagurukije abantu benshi bumye bahagaze bongere gusubira kuba bazima mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndatuntumuje ibitero by'abadayimoni ku ngo z'abantu no ku mihani wabo, bagenda bafise ibibazo, bakagenda bafise ingorane. Muri kano kanya ndabasengeye, ndabasabira gutabagwa mu izina rya Yesu. Ndasengeye umukristo wese ari muri groupe b'amaso yongere gutabagwa no gutabaruka. Yewe mugabo ugifise gukekeranya, ufise ubwoba ku rugo rwawe, Yesu arakugendeye. Urugo rwawe ruragize amahoro, urugo rwawe ruragize umutekano. Ruhuka, ku mutima wawe hari amahoro, wumve yuko uruhutse. Yesu arakuremuriye amagorwa wari waragowe, Yesu aragutabaye, Yesu arakugendeye. Bohoka, bohoka, bohoka nawe mukenyezi, bohoka mu mutima wawe. Urakeneye gutuza, urakeneye gutekana, urakeneye kurondera uhoraho wenyene gusa, ukumva yuko atahandi ushobora kubona urukiza atari kwa Yesu. Yesu arashoboye, nta kimunanira, byose birashoboka kuwizera. Ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Kunda wizere, wizere Yesu. Yesu arashoboye, Yesu n'umuganga, Yesu nikibirengeye. Haleluya. Ndagushima mwami ko ari gukora ibitangaza. Gendagendera abantu benshi, abantu benshi barakeneye kumva ubuco, kumva ubushobozi buzunguruka bubagendagenda ko. Yesu urakoze, uri kurumva ubushobozi. Wewe mwene data uri kurumva inkomezi ziriko ziraza kuri wewe, nuko hagarara ushikamye niwizere. Yesu arakubohoye, Yesu aragutabaye. Wewe uri mu gashoka buri mu munyororo, niwizere Yesu arakugendeye hajuri. Ugira amahoro mu mutima, utekane, wuzura ubushobozi bwa mpwemu yera. Hagarara ushikamye maze ntutinye, Yesu ari kumwe nawe. Haleluya. Gendagendera mwami, gendagendera abantu benshi bafise ibibazo bitandukanye. Mwami Yesu, ndagushimiye abantu bariko barabohoka, ndagushimiye abantu bariko barakira, ndagushimiye mwami. Haleluya, haleluya. Urya muntu nawe ahumye amaso nahumuke, humuka mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana. Ndatuntumuje abadayimoni muri urya muntu, basohoke batuntumuke mu izina rya Yesu. Muntu urwaye abadayimoni, kira, kira, kira mu izina rya Yesu. Umuntu wese afise umugwayi agwaje impwemu mbi z'abadayimoni, dufatanye iri sengesho. Senga, dusengere urya muntu, tumusengere kuko Yesu aramugendeye kugira ngo amukize iya myuka mibi. Ndasanganguje, ndatongongoje ibitero by'abadayimoni mu izina rya Yesu. Bisohoke, ndabisohoye, ndabisohoye. Bigende, tekera, tekera, tekera. Hunga, hunga, hunga. Toka, 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 toka mu izina rya Yesu, mu izina ry'ubushobozi, mu izina rya Yesu. Izina rihambaye, izina rigira neza, izina ribohora. Izina rya Yesu niryo ryo kuremesha. Urakeneye izina rya Yesu mu bugingo bwawe kugira ngo wahagarara mu nkomezi mu izina rya Yesu Kristo. Ndashimye ibikorwa birimo birakoreka muri groupe b'amaso, mu bakristo bose. Nuwongere kwizera, wizere, wizere. Yesu ari kumwe nawe. Komeza kwizera, komeza kuduza kwizera. Yesu arakiza, Yesu arabohora. Bohoka, bohoka wewe muntu uruhijwe n'ibitero n'imyuka mibi, bohoka mu izina rya Yesu. Wizere kandi ukomeze kwizera. Nawe ugifise ibibazo, wumva ukekeranya, niwongerwa kwizera, nuduze kwizera. Yesu ari kumwe nawe. Yesu n'urutare, Yesu n'inkinzo. Urakoze mwami kubitangaza nibikomeye n'ibimenyetso bingo birakoreka. Ndashimiye abantu barimo barakizwa, ndashimiye abantu bakijijwe, ndashimiye n'abagiye gukizwa. Mwami ndasengeye umuvyeyi akeneye kwibungenga, akeneye ikibondo. Yesu mukorera igitangaza maze umuha ikibondo. Urakoze Mana yo mu ijuru. Ndagushimiye mwami kuri uyu muvyeyi agiye kwibungenga, agiye kuronka ikibondo. Ndagushimiye ko bikoze, ndagushimiye uri Mana. Haleluya. Mukenyezi uhoe umutima wawe umwami Yesu maze umwiyegurire. Yesu aragukunda, arakeneye kuguha ikibondo. Nuko rero wizere. Yesu n'umuvyeyi, Yesu arakunda abana, nico gituma shishikara wizere, komeza wizere. Yesu Kristo agufitiye isezerano ryiza
kugira ngo akugirire neza, kugira ngo kandi aze gutahukane mu bwami bwiwe bwo mu ijuru, aho tuzobana nawe imyaka yose. Shika mushiramanga, ntutinye, ntucike ivutu, nturanduke umutima, ntiwihebure, uhagarare mu kwizera, wizere Yesu ari kumwe nawe. Urakoze Mana, ndabishimye nkenguruka Mwami, kuko abantu benshi bariko barabohoka, abanyabyaha benshi barimo barakizwa, abantu benshi bari baboshwe n'imizimu n'ibitega n'amahembe, biratongotse, birasenyutse, birakomvombotse mu izina rya Yesu. Urakoze Mana yo mu ijuru, urakoze Gitandara, ndabishimye nkenguruka, izina ryawe niryubahwe. Haleluya Mwami, ndasengera abera, ubaha ubushobozi bwo mu kurya n'ubwo mu kubamfu, bashobore gutsinda no kunesha no gutema no gutongora, basangangura ibicaniro by'abayari mu izina rya Yesu. Bakureho ibintu byose byashinzwe n'abadayimoni n'imyuka mibi, bisenyuke, bitembagare, maze hubakwe inzu y'Imana, hubake urugo rw'Imana, hubakwe ubutegetsi bw'Imana, ubutegetsi bwo mu ijuru bwongere kuza mubera bayo hano ku isi. Mwami Yesu urakoze, urakaza Mwami Yesu, urakaza Mwami, twigumanire Mwami mwiza cyane, udutabare, wongere kudukiza, wongere kuturokora muri iyi si, maze twibere muri wewe dufise agakiza kuzuye gashitse. Mwami Yesu, dukize amarabaga byose, bidukureko, udehe ku abana bawe by'ukuri bakwizera kandi bagororoka. Urakoze Gitandara kubikoze, nushimwe no habwa icubahiro, izina ryawe nirishimagizwe, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo atubambiwe ku musaraba. Amen. Mwene data, ufise igishinga ntahe canye ufise umutwaro, uduhamagare ku giharuro telefone kuri ibi biharuro: igiharuro kimwe 819 588 ubusa ubusa indwi indwi. Mwese abo twafatanije mwese gusenga Imana kuri uyu musozi, ndabipfurije amahoro n'imigisha biva ku Mana Data wa twese, nuko Yesu abahezagire mwese. Shalom shalom.